radio mukurikirana kuri megahertz ijana na zine. Nkuko musanzwe mumenyereye ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 5 kugera igihe cy'isaha 6, ico kimwe no ku munsi wa mbere kugera kuva igihe cy'isaha 11 kugera igihe cy'isaha 12. Musanzwe rero dukurikiranira hamwe canke turabira hamwe ivyo dushobora kwihereza muri kino kiganiro c'amagara meza kuri twese, hanyuma ivyo byose rero bigaheza bikadutungira ubuzima nkuko Imana yagiye ibikora. Yatanguye kurema umuntu afungura ivyatsi n'ivyamwa n'ibindi byose, ariko inyama bagiye bazifungura mu nyuma. Arico gituma duhora tubabwira yuko umuntu ashobora gufungura ibintu biri ubwoko bubiri. Hariho gufungura ibikomoka ku nyama, mu gifaransa bagaca bamwita animalier, hanyuma no gufungura ibikomoka ku biterwa gusa canke ivyatsi, arico gituma baca bamwita vegetarian. Rero muri rusangi wakiriye umuntu afungura ibintu bigwiriyemwo inyama, ukamushira iruhande y'umuntu afungura ibigwiriyemwo ibibogaboga n'ivyatsi, murumva ko ari vegetarian, uca ugira kimwe mu gifaransa bavuga comparaison canke ukagereranya ugacuraba. Usanga kenshi umuntu afungura mu bintu by'inyama cane ari muniniya cane, hanyuma kuri aba bantu bafungura ibi bintu kama vy'ivyatsi, imboga, iki bikomoka ku bimera, usanga ari umuntu afise uruhu rusanzwe nyene, mugabo ugereranije no kungene baheza bagaca bagwara, uca usanga umuntu akunda kurya ibintu by'inyama cyane ari we akunda kugwara cyane, kuko uyundi wewe aba ariko arya ibintu kama yaremewe muri rusangi. Rero ntibaheza ngo bakubwire yuko muri ibi byerekeranye n'inyama, muri ubwo bwoko bw'inyama, yuko woheza ukabiheba, mugabo uraheza ukabirya buke buke ugereranije n'ukungene woba uri kurajya kubikomoka ku vyatsi. Uno musi rero tutiriwe turaja kure, tuza kuvuga ku camwa, ku vyamwa. Mu Burundi kenshi hari aho usanga vyimejeje, hanze naho barabirima. Turaza kuvugana rero byinshi babikoramwo. Uno musi rero muca mwumva rero yuko ico camwa cimeza ari inkere. Mu Burundi inkere zirahari kandi zikongera zikimeza, ariko urumva rero mu Burundi ko badakunda kuzitera, ariko barazitera, bakazitera kujya kwa mabungo, kujya kwa matunda, kujya ko kwibindi bitegwa byose musanzwe mumenyereye. Rero inkere twe dusanzwe tubona aha iwacu mu Burundi ni inkere z'ubwoko novuga ari nka bubiri. Hariho izo mbona mu isoko nka kwa Siyoni, mpora ndazibona ugasanga ni nziza. Hakaba n'inkere zindi dukunda kubona zimera ahantu mu bisaka, iki inkere ukunda gusanga ibiti byazo bihanda biriko amahwa. Izo nkere rero uzobona hari zisa n'agahama, hariho n'izindi uzosanga zisa nuko zirabura, kandi ziba zirabura nuko. Hanyuma inkere muri rusangi iba iri hamwe, mugabo uri kurayiraba ibifise utuntu duto tw'utuntuze tw'udutetetete, mugabo iba ari yose iri hamwe, ntabwo ibe imeze nk'umwembe, kuko umwembe uba uri hamwe, indani muri wo hakaba hariyo ikibuto kimwe. Muga inkere nazo ziba inkere icyo bita inkere imwe irashobora kugirwa n'utuntu tuzozana muri bo turenga 100 canke 50, gutyo bivana n'ingene urukere ruba rungana.
icyo gihe urumva rero yuko inkere zitandukanye n'umwembe. Umwembe ugira urubuto rumwe ariko baheza bagatera, mugabo inkere nazo ziba zigomba kumera nk'urutore. Nk'akarorero, urutore iyo wakiriye urutore rumwe ugomba yuko ruzovamwo izindi ntore kugira ngo ubibe, urabiba usanga harimwo utundi dutetetete. Ico kimwe n'ururo niko rumeze. Uzobona n'ibindi byinshi, itomate nayo nyene niko imeze, indani usanga utuntu twinshi. N'inkere rero zimeze gutya. Rero ubwoko bw'inkere ni bwinshi, ndagerageza nce ku mayange kuko umwanya w'isaha uba ari muto cyane. Hari ubwoko bwinshi bw'inkere zishobora rero kuba umuntu yozifatira mu byiciro bine canke mu gifaransa les groupes, amagroupe ane. Hari inkere uzosanga zera, hari inkere umugwi w'inkere uzosanga zisa n'urwatsi zitabenja, hariho n'umugwi w'inkere zibenja zigasa n'agahama, hariho n'undi mugwi w'inkere zibenja zigaca zisa n'izirabura. Ico gihe rero umenya yuko iz'agahama canke izirabura izo zose barazikoresha mu gukora zirya nzoga zijabuka hanze nk'imivinyu canke amaju. Rero kuba zifise uko zitandukanye naho nyene birafise ico bisiguye, ariko aho bisera nuko zifise akamaro nka kamwe, naho ziheza zigakoreshwa gutandukanye. Hariho inkere bakunda kuzabakoresha ku meza arizo bita rochasselas canke romuscat canke inkere bita Thomson. Rero hakaba nizo bita le Concorde, hakaba n'izindi rero zitwa le Cabernet Sauvignon, hakaba n'izindi bita lo Merlot, n'izindi nyinshi. Ufatiye ku mabara yazo, hariho inkere zera twabivuze, izo nazo zishobora kwera mugabo ukabona yuko zigomba guhinduka, zikagomba kwera mugabo uri kuraziraba ku rukoba zikaba zigomba gusa n'umuhondo, ariko ururiye ugasanga indani rurera rurakayangana. Ico gihe ziba ari nini, mu gihe ururiye urumva neza yuko rurimwo isukare. Hakaba n'inkere z'urwatsi zisa n'urwatsi rubisi, nazo nyene zimeze nk'izi zera mugabo zifise uruhu nyene rusa ukuntu, mugabo rukaba rufise urwatsi rumeze nk'uruceyutse, kuko iyo zifise urwatsi ruzize ni handi ziba zifise urwatsi rwa rundi bavuga vert foncé. Ubundi ni vert iba iri fine. Rero hakaba n'izisa n'agahama, izi nazo bazikoresha mu muvinyu w'agahama vin rouge, hanyuma bakazikoresha bisanzwe ukarurya. Iyo ugwashe ruhiye uragwihereza nta ngorane, mugabo baba babanje kururonga. Rero hakaba n'ubwoko bundi bwinshi butandukanye, icyo bita chasselas. Ubwoko bw'inkere bwitwa chasselas, ubwo bukaba bwera, bukaba ari butoya kandi bukaba buryoshe, bukaba burimwo n'intuze isukari nyene imeze neza. Hari izo bita Italia nkeka ziva mu Butaliyano, nazo ziba zera, zikaba zifise utubuto tugomba kuba ari tureture. Hanyuma bikaba bimeze neza. Izitwa rero Thomson canke Sultana, izi nazo ni izo bakunda gukoresha ku meza canke mu zindi fungurwa, nazo ziraryoshe. Hakaba izitwa Muscat nazo zifise
akanovera keza cyane cyo bita savere floral canke aromatique. Uzomenya kiri aromatique yuko ushobora kukirungisha ibindi bintu. Nk'ubu ugize nk'inkere ukazishyira mu kantu ukazimera nk'uzisekura ukuntu hanyuma zikagira nk'agasosi. Rero muri ntuzeye mu isarade ukaca uzisuka hejuru zishobora kukubera nk'umunyu. Arome ni kurunga gutyo. Nico gituma bavuga yuko mu gifaransa ziri aromatique kandi ziri sucré, ziba zirimo n'isukari, kandi nazo izi muscat ziba zifise amakurera atandukanye. Hariho rero n'izindi bita cardinal. Izi cardinal nazo ziba zisa n'agahama kari precoce gakaze, zikaba zifise utubuto tunini kandi twiburungushiye, ibyo bita raisin à gros grains sphériques, zikongera zikagira n'urukoba nyene runini. Ziri cardinal ni za zindi usanga ari nkere nini. Nibaza ko mumaze kuzibona. Ziya zo mwishamba burya ziba ari ntonto, ariko izo barima usanga ari nkere ziba zivyibushe zinini. Nizi bavuga rero za cardinal. Hakaba hariho n'inkere zitwa Alphonse la Vallée. Izi nazo zirirabura zikaba zifise utubuto twiburungushuye, zikongera zikagira uruhu bimwe bavuga po urushato runini. Hariho n'izindi bita ribole. Izi nazo zikaba zirabura, bayita noir tardif. Simbona ingene no ibasigurira. Hanyuma ziragira nte zirarinda cyane aho ziba murazi yuko bivanye n'ingene n'akarere ahantu uba uri kurarima ikintu. Hariho ikintu niyo kiba ceze kirinda aho kiba kiri. Hariho nk'imyumbati, ibijumbu, akaba n'ikindi rero ceze kica gikoroka. Ivoka ryeze rimara iminsi mike rica rikoroka. Mugabo iyo bavuze yuko zirinda aho ziba zirinda cyane zikamara igihe, nuko zidaheza ngo zice ziyamura zice zikoroka. Murumva niyo ziba zihiye yuko zirindira gato, ziraresista. Hakaba n'izindi bita Isabelle. Izi nazo ni za kera bagiye bazisanga muri Amerika. Bavuga ngo variété ancienne d'origine américaine. Zikaba zifise akanovera kameze neza kisiguye kweri. Izi kaze zitwa Isabelle. Hakaba n'inkele zitwa Noah. Izi nazo nyene ni za kera, zatanguye kuboneka kuva kera muri Amerika. Nazo nyene zirarinda cyane imbeho, nico gituma bazirima ahantu hakanye. Rero zikaba zifise akanovera nako nyene kameze neza. Rero nko kubyerekeranye n'izi bakunda gukoresha ku meza, ziba zifise akanovera kenshi cyane karyoshe gusumba izi zindi zose. Hakaba n'izindi rero bavuga raisin de cuve nazo nyene zirabaho. Mwumvise rero yuko ziri ubwoko bwishi. Rero inkere ziseruka mu bintu byinshi cyane. Turacabandanya tubivuga. Harizo muzosanga ziza mu mashokora, eka n'ibindi byinshi. Inkere bagashobora nyene kuzikora neza zikavamwo na twa tuvuta bagenda basiga ku minwa kugira ngo iminwa ntiyume. Izi zose inkere zikorwamwo ibintu byinshi cyane. Rero reka dukomeze n'akamaro rero kazo. Inkere rero zikaba zifasha kurinda umuvuduko ukabije w'amaraso. Inkere akenshi bakubwira ko zoroshe. Hariho izoroha, hari izigumye bivanye na tujya tubuto turi indani iyo uriko urazihekenya mu kanwa.
ndetse zikanagira n'isukari iringaniye, zikaba zigira ibyiza byinshi bamwe bashobora kuba batazi, bakaba bazirya nyene uko nyene, bumva nyene ko bikunda ko bazirya gusa ariko ntibamenye akamaro kazo. Ni nkuko wakira ikintu cy'akamaro kubera cakubihiye ntukige, muga inkere nazo wananiwe n'inkere, abameze nk'unaniwe n'inyama, abameze nk'unaniwe n'umuceri, narya umuceri ariwo uribwa kenshi cyo kimwe n'ibiharage. Rero iyo umuntu ananiwe na bene ivyo bintu bisosa canke bene ibi bintu bimenyerwa n'abantu yuko bikunda kuboneka, murumva rero yuko atawo mwagiriza byinshi, mugabo inkeri nazo zimeze neza. Ku rubuga rero rwa wezi3 akaburungu koma akarongo gahiritse economique akaburungu faire, bavuga ko ibyiza bitandukanye byo kurya inkere haba harimwo kuba zinagabanya n'ibyago byo kurwara indwara zitandukanye z'umutima. Ubushakashatsi rero bukaba bwakozwe hariya muri kaminuza ya Harvard ni muri Amerika, bwagaragaje ko abagore barya inkere nibura zuzuye ibiganza. Za nkere nini nini zishobora kuba ari nka 3 canke 4, muga zimwe ntonto zishobora kuba ari nka 10. Bakaba babikora inshuro 3 nko ku munsi, baba bafise ibyago bikeya cyane byo kugwanya byo kugwara umutima, ngo bibe byanatuma uwo mutima uhagarara ku buryo butunguranye, bya bindi bita crise cardiaque. Impamvu rero yo ngo nuko inkere zikungahaye ku byo bita flavonoide, bikaba bituma amaraso atambuka neza mu mitsi. Ibi rero nivyo abantu benshi baba bakeneye kugira ngo amaraso atambuke neza mu mitsi. Murumva yuko umuntu aba akeneye kwirinda ibi bintu bituma afungura ibinure birenze. Hariho gufungura cyane cyane ibi byo mu bwoko bw'inyama, no gufungura ibindi nk'amavuta. Muramaze kumva amamesa. Ego amamesa aba yavuye mu biterwa nyene nkuko ikigazi murakibona, ariko amamesa nayo abafise kungene abakazi. Nico gituma bakubwira rero yuko ibintu kenshi biba ari nk'amavuta, amamesa, iki amahoke n'ibindi, amahoki sino ngene no yavuga mu Kirundi, bikunze kuba birimo ibinure. Vyasaba rero yuko mushira mu nkono canke ku isahani yawe amavuta makeya, hanyuma watetse inyama naho uragerageza ukazirya gake. Nk'ubu nimba ukunda inyama ukwiye kuzirya gake nko mu ndwi, canke bigagusaba yuko ufungura inyama inyuma y'imisi mikeya ya nyama yamaze kuva muri wewe. Hari igihe bavuga yuko, kandi bishobora kuba ari nabyo naho ntarabitohoza neza, yuko umuntu akunda kurya brochette. Brochette turabona ko iba iriko nk'utunyama tungahe 4 canke 3 canke 5, bivana n'ibeyi uba wayiteye. Hari igihe wakanye niyikwiye nyene bakaguha iyikwiye nyene bivanye n'amafaranga ufise. Uno munsi uko ugiye mu kabari ukaba urayihaye, nejo mu kabari ugasubirayo ukiha iyindi. No kuvuga nimba uno munsi wakiriye brochette iriko 5, ejo ukajya utundi 5 munda, tuba tubaye 10. Kandi ukamenya yuko inyama ntabwo zisyebwa cyo kimwe n'ibifungurwa tuba turiye nk'ibiharage canke ibijumbu, ibiharage, umuceri, iki biranyaruka. Muga inyama nayo ibanza kuja ngo ahantu naho nyene tuzohabatohoreza ikamara nk'umunsi, imisi 2 3, kugira ngo ibanze ibore neza, ibore nako isyebwe. Kuko hariho ntuzeye
ijya secretion d'adrenaline itangwa n'igitigu. Murazi ko igitigu arico gituma canke amara n'ibindi n'amafyigo n'ibindi ari byo bituma ivyo twariye bigenda bihoka. Iragenda ikaguma isuka ko kajya ka acide, kaya ka acide rero kagatuma igira yoroha n'ingoga, mugabo ntibiba biri munsi y'imisi ibiri. Rero uriye inyama uno munsi kandi ukaca wumva ko kuva uno munsi nejo na hirya yejo ca gitigo kiba kiko kirorosha nyama kugira ngo izogende isyebwe neza muri estoma, ugaca wakira izindi ukazizana ukazishirako hirya yejo ukazana iyundi mugeto, nukuvuga za zindi za mbere ntiziragenda, ugaca uzana n'izindi ugashirako ukagumushirako. Ni hahandi uzoca usanga umuntu yazanye inda niniya. Ivyo rero akaca bimenyera, akaca aguma ashirako n'inzoga, amaprimus akaguma ashirako n'ibindi. Urumva yuko amaherezo yavyo bimugarukira. Bimwe bigirira nabi mu nda, ibindi birankiriza igitigu, ibindi bikankiriza mu mitsi kubera bya binure uba wariye mu nyama, rero bigaca bituma urwara. Rero ibi by'inkere navyo biraheza bigaca bikubuza bikabuza yuko birabuza yuko iyi mitsi y'amaraso igira hazamwo ibi amaoxide nako canke ibi binure biza mu mitsi. Inkere rero zirabuza yuko ibi bintu biguma mu mitsi. Rero uca wumva rero yuko izi flavonoide ziri muri heze, ziri mu nkere ziheza zigafasha amaraso ko arengana neza, bikanabuza rero yuko ibi bintu bibi bigenda binyura mu mitsi, bibuza amaraso kugenda. Aya maraso rero ariko aranyura mu mitsi mu gihe uba urwaye mu mitsi, agenda yihata ku mitsi. Hariho n'igihe imitsi ivyimba, muramaze kuvyumva, twatuvyimba tuza mu bwonko, imaze kuvyimba irasambuka. Rero bya bindi bita bya bintu biza mu bwonko canke mu mitsi yaturitse, bituma haza ibintu mengana uduhutehute. Bimaze kuza mu bwonko ho urumva ko ari ikindi kibazo. Ibi rero ntibiheza ngo bibe, kuko inkere iyi flavonoide iri mu nkere iraheza ikagenda iroza, igenda irakubura. Ego bikongera rero n'ikibazo cyo kugira n'umuvuduko urenze mu gihe ayo maraso agenda aragundana, agenda nyene araseka, ivyo bintu biyabuza kugenda. Rero inkere zirabibuza ibi bintu. Ikindi rero habamwo fibre n'ubutare bwa potassium biri mu nkere bica bigira akamaro mu gufasha amaraso kuba yotembera neza. Inkere kandi zizwi ko zishobora no gufasha mu gukumira kanseri zimwe. Kanseri rero ni kubera ya flavonoide iba ituma igira uruhara mu gukumira uko kuntu, ikagenda irakuraho utunyangingo twa kanseri, selile cancereuse mu gifaransa, bikanabuza utwo tunyangingo utwo bita selile cancereuse kwiyongera, kuko iyo twiyongereye tukaba twinshi, kanseri urumva kwiciza ikiyubaka mu mubiri wawe ugaca ufatwa. By'umwihariko rero inkere zigira uruhara runini mu gukumira izo ngwara, kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'urura, ndetse niyo mu muhogo. Inkere rero zikaba zigiramo n'ivyitwa antioxidant. Antioxidant kuno twazibasiguriye nuko oxidari bijya bintu by'ibisigarira by'ubumara biba biza mu mitsi canke bikaza mu nda canke bikaza hariho hose hagize umubiri w'umuntu. Inkere rero urumva
ziba zifise ya maflavonoide twavuze ko ari flavonoide. Amaflavonoide rero arakarira cyane ibi bintu bigenda vyisitoka mu mitsi muki, arakubura rero nibi rero tuvuze yuko zigira uruhare rukomeye mu kongera kandi n'ubudahangarwa bw'umubiri, ibi by'abasirikare b'umubiri anticorps, kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuko muramaze kumva yuko iyo umuntu agwaye anticorps ziba ziri faible. Kuba faible nuko ziba zacitse intege, iyo zacitse intege zimwe zirapfa, mugabo izi nkere ngaha batubwira yuko zifasha kugira ngo havuke ayandi ma anticorps akingira mu mubiri abe menshi. Iyo ari menshi umuntu arakomera nyine akumva nyine ameze neza, iyo abaye make akagabanuka ku rugero ruba umubiri ubukene, ni hahandi wumva umuntu ari faible agwara. Rero muca mwumva rero yuko inkere zirafise akamaro kaniniya. Sinzi uko mwobigenza kugira ngo muzotangure kuzirima. Inkere rero zirakaze, zifasha ibintu byinshi, zifise akamaro gatandukanye kadasanzwe mu buzima bwacu. Rero inkere twababwiye ko ari utubuto duto dutukura, mugasi imisi yose ngo twame dutukura. Nkeka dutukura muri za nkere zisa n'agahama, ubundi dutukura twirabura, za zindi zirabura tukera, tukagomba no gusa n'umuhondo gutyo. Tukaba turyoshe kandi tukaba tunahumura neza. Inkeri ziramota neza, tukaba twera. N'igihingwa rero gifise ukungene ukibona dusa neza. Ahantu zanze uci usanga hari karote, hakaba imicungwe, hakaba pasteke, hakaba concombre, hakaba iki, usanga tuhabereye cyane. Canke hakazanamwo na beterave ukazisangaho, ukihitiramwo izo ushaka, imihwi gutyo. Wifitiye amafaranga yawe ubusanga atani ingwara urwara. Ariko abantu benshi nyene cyane nk'abana bataba barabitahura, baryoherwa n'utuntu nyene n'ibintu biba biryoshe. Hari igihe ibyo bita yuko bikiza atari byo bihereza. Ubwiye umwana ngo yihereze indimu, ntazo yihereza kubera indimu ziba zisharira zikaze, ntibikunda. Inkere rero zishobora no kuribwa zonyene, canke zigakoreshwa mu bundi buryo, mu mata. Inkere bakazishira mu mitobe, inkere bakazigiramwo ice cream canke keke. Ice cream sino babwira mu Kirundi ingene bayita, ni twa tuntu bakora nk'ubu inkere ukazakira ukazisya neza, ukazikuramwo twa dutetetete twababwira, zikaba nk'isosi. Hanyuma ugaca ujana muri twa tuntu bakoresha, utuntu umenga n'udukombe tumeze ukuntu, ugasesamwo duke duke, hanyuma ugashiramwo agati. Ndiko ngerageza kubasigurira ice cream icyarisho. Hanyuma ukajana muri frigo nayo urazi kwikanyisha byakanye. Ni bya bindi ukunda kubona abana, cyane abana baza bafyeta uko amazi kuko ukuye ahantu biba biri hakanye, uko ushira ahantu hashushe bigenda biba amazi. Rero bagiye barafyeta bigenda bihura n'ukungene hashushe mu kanwa, canke ari nko kuzuba ukuntu, bikagenda biyonga. Niyo ice cream. Rero imbombo twavuze, keke, inkere rero zigakoreshwa no mu gukora imibavu, kumotesha ahantu, amabujiki bagashiramwo ntuzezi inkere, imbombo zitandukanye. Hanyuma n'utuvuta two ku munwa nari nabivuze. Akamaro k'inkere rero mu buzima bw'umuntu mu kanya niko tuca tuza ko rero botumirira amate mu buhinga bw'ivyuma tugakomeza. Iyi ni Radio Uhuru. Turakomeza rero n'ikiganiro cacu
nimba ariho ukigifatira hagufi. Turiko turavugana uno munsi kuco bita raisin canke blueberry ni blueberry inkere nizo turiko turavuga uno munsi. Turakomeza rero n'akamaro k'inkeri. Nimba ari ucumviriza iradiyo ni radio Uhuru isamiranira ku 104. Tukaba turi mu kiganiro c'amagara meza kuri twese. Uno munsi twavuze ku nkeri. Inkeri rero ziha umubiri amagarama make cyane. Inkeri ziha umubiri imbaraga zitari nke cyane. Mu magarama rero 100 z'inkere haba harimo kalori 32, zikaba zifise ibinure bike. Inkere zigira ibinure bikeya, ariyo mpamvu zivura. Zifise ubusa n'ibice 3 vy'amagarama. Rero zikaba zikungahaye ku zindi ntungamubiri, harimo vitamine zitandukanye n'imyunyu. Inkere rero zikaba zigisarurwa canke zimaze igihe gito ziri mu isoko, zikaba zikomeye kuri vitamine ya C. Mu magarama rero 100 z'inkere urasangamwo mu magarama 100 z'inkere usangamwo ayangana na 58.8, nukuvuga 98% bya vitamine C umubiri ubukenera ku munsi. Kurya rero imbuto zikungahaye kuri vitamine C biha umubiri ubushobozi bwo kurwanya indwara zituruka ku kuntu umubiri ukora no mu gusohora uburozi butandukanye bw'umubiri. Kurya rero inkeri cyane biratugabaniriza ibyago byo kurwara indwara z'umutima, bikaba bigabanya n'amavuta mabi ayo bita cholesterol mu maraso, ndetse na cholesterol yose y'ubwoko bwose. Ubushakashatsi rero bwakozwe bwerekana ko kurya inkere bigabanya umuvuduko w'amaraso, kuvyimbirwa, kanseri n'urupfu ruba ruturutse ku burwayi bw'umutima. Inkere rero zifise ingano nyinshi y'ico bita phytochemicals canke iyo bita polyphenols, nka anthocyanin, ico n'ikindi bita phenolic acid, canke ico bita flavonols, canke ico bita flavonols yindi n'inkere, kandi zikaba zikize cyane kuri acide yitwa ellagic. Iyi nayo acide ikaba izwi ko kurwanya kanseri cyane, kuko ibuza uturemangingo twa kanseri gukura. Ibi byose nubwo ubushakashatsi bukiri kure, bukiri buke, gusa bwerekanye ko birinda ku rwego rwo hejuru kanseri, gusaza, bikaba birimo no kuzana iminkanyari. Niwashaka rero produit izo birimwo ubu bwoko burenga 12 bw'inkere, mwumvise ibyo irinda gusaza, bayita anti-aging canke ikakurinda kuzana ibintu by'iminkanyari mu maso, ikongera ikagufasha n'ibi bintu. Muzoduhamagare tubereka ahantu tumaze kubona amaproduit yabyo, kandi ngo arakora cyane. Bayita nitri B
nitribe oui nitribe ni ukuvuga zifise amanitrition menshi cyane kubera ni inkere ziba zivanze n'ibindi bikaba bifasha umuntu kudasaza, bikaba bifasha umuntu kuguma afise agapaho keza, bigafasha umuntu n'ibindi byinshi. Haba hariho na infection ndetse inkere nazo zikaba zirinda uturemangingo n'ama infection tw'ubwonko. Infection zitandukanye n'uturero turemangingo tw'ubwonko gusaza. Izi nkere rero zigizwe nitribe kugira umuntu asaze. Hari igihe bihera ku mubiri n'igihe bihera mu bwonko. Ubwonko rero iyo bushaje biha umubiri wose. Umugore ashobora gusaza umubiri, ubwonko bukaba buriko bukora neza, cyane cyane yuko abantu bakomeje gusoma ibitabo, hagusoma muri telefone bagasoma ibitabo ko nyene, hagusoma mu mashini umwanya munini bagasoma ibitabo bakabigira nk'umugenzo. Ico gihe ubwonko uzorinda usaza bucibuka. Ariyo mpamvu uzobona umutama ababigisha bigisha kuri kaminuza, uzosanga umutama n'ubundi acigisha kuri kaminuza, ugasanga aracakanura, ni kwa kungene rero ubwonko baguma babuhereza bugira siporo ukuntu. Ico gihe urumva gusaza bazokubona inyuma ushaje mugabo indani ukiriko urakora umuti, niko babivuga. Rero izi nkere tuvuga zikaba zikize kuri vitamine B zitandukanye, B ya gatandatu, B ya gatatu, B ya kabiri, B y'icenda na B ya gatanu. Izi zose zikaba zifasha mu kungena umubiri ukora. Hakaba harimo no gutanga n'inguvu, imbaraga gukora, hakaba harimo no gukora ibinure umubiri ubukeneye byiza, hakaba no gukora intungamubiri n'ayandi masukari atandukanye. Izi nkere zibamwo vitamine A, vitamine B na beta carotene nkeya. Byose bikaba bifasha kurinda umubiri ivyo twokwita uburozi butuma umubiri usaza canke ugahura n'ubugwayi. Inkere rero hagaragaramwo imyunyu myinshi ngirakamaro nka potassium, manganese, hakaba harimwo ubutare, hakaba harimwo iodine, hakaba harimwo n'umuringa na frioline, hakaba harimwo byinshi cyane. Potassium nayo irimwo ikaba ari ingenzi kuturemangingo ndetse no kugira umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima utera neza. Ubu butare rero buri mu nkere bugira akamaro mu gikorwa ry'amaraso nako. Ndetse na fluoride irimwo ikaba ifasha mu gukomeza amagufa n'amenyo no kurinda amenyo ubugwayi butandukanye. Amenyo nicyo kintu cya mbere ku muntu kimufasha kugubwa neza. Iyo utagira amenyo na ya nyama nakubwira, kubera kuyikunda urayimira utayihekenye. Ariko iyo ufise amenyo ameze neza bigenda neza. Tuca tugaruka kugwaruka abana. Muramaze kubona abana iyo ari karamera amenyo iyo amaze umwaka n'inusu canke imyaka 2-3 kugera kuri 4, muramaze kubona yuko abana amenyo yabo abungwa. None uribaza uti none ko hariho abandi bana batabungwa amenyo biba byagenze gute? Bamwe baraheza bakakubesha ngo aba yari imbombo nyinshi. Ego biba birimwo, mugabo ikintu kinini kiboza amenyo ntikiba kivuye he, ntikiba kivuye muri rya mbombo wewe uvuga ibintu bisosagira gutyo. Oya, ikintu gituma umuntu abungwa amenyo kiri muri we. Iyo ari umwana muto yinaho uca wumva yuko aba yavyonse kwahe kwa nyina. Muca mwumva yuko inkere
umuvyeyi yategerezwa kuzitwararika akazirya kugira ngo uku kungene inkere zikingira amenyo y'umuntu zitangure zikingire amenyo y'umwana. Aho naho iyo bigenda bigana ucuhumva umwana yarose amaerema akwiye kuva akiri munda kwa nyina, amenyo yiwe azokomera kuva akiyamera, kuko nyina yose nyina aronka amavitamine akwiye, aronka ibyunyunyu, aronka isukari, aronka ibintu byose bikwiye kugira ngo umwana ashobore kuvuka ari umwana yuzuye, l'enfant complet. Ariko mu gihe nyina hari ibyo atagiye yihereza, ni hahandi umwana wiwe acahura n'icyo kibazo c'amenyo avunguka. Kandi ibi navyo muramaze kubibona mu bitaro. Je ndamaze kubona abana babiri muri Rwakarede bagiye babungwa amagufa yo ku murundi. Urazi igufa ryo ku murundi ngene usanga rikomeye, mugaga ugashanga rirabunzwe, ugaca usanga uwo mwana amaze imyaka 8 9. None ugaca wibaza uti none ibi byatanguye uno mwana ari hagitangura gufungura canke byahereye mu nda kwa nyina? Hahandi bakubwira bati menya wa muvyeyi we ugisama yuko utegeza gufungura, ugafungura cyane ugahimba, mugabo bigasaba yuko ufungura ibintu by'akamaro bigenda bifasha umwana kuzoheza akaba umwana azira umuze, umwana azira ibibazo. Nayo ubundi ukunda gusanga umwana yagiye afatwa na bya bindi agafatwa n'ibi by'ibiherehere, ibi by'amenyo, agafatwa n'ibindi byinshi cyane, ibindi agafatwa n'indwara umuhaye za zindi navuga ikiganiro mperuka kugira yuko ushobora gusanga umwana avutse ameze neza, ariko ahindukiye akonka mama wiwe akamwonkamwo utuntu tw'utugwara, harimo kubenja amaso, guhinduka, umwana akaguhindukana ameze yakuze kandi yavutse. Ega haje umwana avutse abakuze, umenye yuko umwana ukimutwara akiri mu nda aba ari umuntu, nta nubwo aba ari n'umuntu, agenda yiyubaka aba umuntu bukebuke. Rero mu gihe ariko ariyubaka kugira ngo abe umuntu, agaca ahurirana nuko hariho amavitamine, ni nkuko wokora imodoka ukibagirwa bimwe bimwe yo kuvira ngaho. Ariyo mpamvu imodoka iyo yimye amavuta ukayima buri kimwe ikenera, ukayima amazi ntunwa amazi, aho kunwa amazi ukinywera inzoga, aho kunwa basi inzoga basi ukimana nayo mazi basi, ugaca usanga umubiri wumye. Imana noneho mwari muzi yuko ikenera amazi mu kurema kuva kera. Abarundi bari babizi yuko Imana mu kurema umuntu ikenera amazi. Bakakubwira muvyeyi tangura wige kunwa amazi, tangura wige kunwa no maji agizwe nizi nkere, gira guta, giruku ivyamwa murabizi ko birimwo amazi, bikaba birimwo amavitamine menshi, amapasteke barimwo amazi. Bakabikubwira nyene ukama wumva umenga wonwa inzoga yambiye, cyangwa ukaba wumva umenga wonwa sinumva ingene no bikubwira. Mugabo wumve yuko ufise umwana mu nda hariho ibintu bimwe warukwiye gukora, hariho n'ibindi warukwiye guheba, kugira ngo umwana wawe ntaze n'ubundi ngo aguteshe umutwe mugenda mu bitaro gwara iki n'ibindi byinshi. Rero bwa butare buba burimwo. Ikiganiro ndabona yuko kiriko kiregereza hava gihera muri no minota 19 nako. Reka tubaho umurongo kumburengira babiri canke batatu bo telefona kuri 66 hanyuma 83 30 30. Turabasubiriramo 66
83 33 muri no minota 9 rero turaheza tubakire ikaze na message. Rega message zoza kanatsinda nazo ziba zoroshe ni ku 71 68 ubusa 41. Ndasubiramo message wandika kuri reo ni 71 68 ubusa 41. Turabiteze rero muri no minota 9 isigaye. Turakomeza n'ikiganiro cacu kandi murabona ko kiko kiregereza ku musozo. Twari twabahaye umurongo ni 66 83 63 oya dusubire 66 83 33 uko no guhamagara. Hanyuma message ni ku 71 68 ubusa 41. Dukomeje tubabwira ibyiza by'inkere mu kigo cy'ubuzima healthcare. Haba harimo ni miti bagenda bakora muri izi nkere. Iyi miti rero irafasha abantu cyane muri izi nkere rero. Haba harimo intungamubiri ziboneka mu mizabibu, ibyo bita grapes harimo n'izi nkere nyene. Mu nkere rero ugasangamwo amavitamine menshi umubiri ubukenera, cyane cyane vitamine A igizwe na beta carotene. Iyi ikabifasha amaso, igatuma amaso agira ububasha bwo kubona neza, ikabirinda n'uruhu kandi ikanazamura ubudahangarwa bw'umubiri. Harimo vitamine B ya mbere iyo bita cyanine, ikabikenerwa mu ikoresha ry'ibinure bya proteine n'ibinyasukari mu mubiri kugira ngo bitange imbaraga, ndetse ikaba n'ingenzi mu gukora neza kw'imyakura. Ibyo bita nervous system nerve ni kiba kirimwo, muramaze kuba muriko muravuga umusokoro niwo utuma umuntu yumva yuko hari ikintu kimukozeko. Uwo musokoro rero uri mu ruti rw'umugongo ukamanuka mu magufa ukagenda no mu bwonko, uwo rero niwo bita nervous system. Iyi system nerve rero ikabigizwe n'iyo misokoro ibiri mu magufa kuduga kugera no mu bwongo. Ni system nyene urumva, kimwe kidakora ikindi nticumva. Nibi rero haba harimwo ikibita thianine. Iyi thianine ikabirimo na vitamine B. Iyi rero iri muri izi heze nazo ni inkeri. Vitamine B6 nayo ikaba harimwo ico bita pyridoxine, nayo ikabifasha mu gukora k'ubwonko no mu gukora kw'insoro z'amaraso za globule blanc rouge, cyane cyane globule rouge. Hakaba vitamine B9 ari igizwe nako bita folate. Iyi folate ikaba ari ingenzi mu gukura kuturemangingo twa DNA canke RNA. DNA muzimenyereye kuri uku kuntu bahora bavuga ADN. Izi ADN ziba ziri mu kungene umuntu aba afise karemano. Umuntu agira ADN ziwe, umuntu wari wese agira ADN ziwe cyo kimwe n'umugwi w'amaraso. Umuvyeyi afise O+ canke O negative ashobora kuvyara ufise AB canke akavyara n'uyundi muntu afise uwundi mugwi w'amaraso. No kuvuga umwe wese afise DNA ziwe. Muga iyo bashaka kuraba uwo kubyaye bakira DNA za papa n'iza mama bakazihuza, bagaca baraba yuko hariho igisanira ciyo ubufise kiba kirimwo. Nizo rero zizi bavuga yuko iyi folate ari ingenzi kugira ngo izi ADN zikomere, zikure, zimere neza. Izi nazo iyo zimeze nabi ni hahandi ukunda guca usanga umwana ADN zarankiritse canke zitanakwiye, ugasanga umwana avutse nk'abandi mugabo
urarindiriye ko akura ukabura, cyangwa ugasanga hakuze umutwe gusa wuzuyemo amazi ukuntu. Rero ibi byose bigenda bigwana na DNA y'umuntu aba afise mu mubiri. ADN nibyo niko ndavuga, DNA ni mu Congereza. Rero muca mwumva rero kurya inkere yuko nimba bishoboka twozirya vrema. Harimo vitamine C, iyi nayo ikabifasha kongerereza ubudahangarwa bw'umubiri no kurinda indwara ziterwa na microbe. Harimo vitamine E, iyi nayo ifasha gutuma uturemangingo aritwo selile dukora neza. Ni vitamine igira uruhare mu gusohora imyanda imeze nk'uburozi mu mubiri, bya bioxida twavuga. Ikabifasha no mu ikora ry'isoro zitukura globule rouge, ndetse no mu ikora ry'intanga ku bagabo n'abagore. Harimo magnesium. Iyi magnesium ikabifasha amaraso gutembera neza mu mubiri, ndetse kanarinda n'imitsi kwitwara ry'amaraso twabivuze. Hakaba harimo potassium, burya turiko turasubiramo kugira dusozere. Potassium ikabifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso twabivuze. Harimo fiber canke fibre, ikabituma haba igogorwa rigenda neza no kugabanya isukari mu maraso, ndetse zikaba zirinda ubugwayi bwo kwituma impatwe, bya bindi byo kugumirwa. Hakaba flavonoide twayivuze, ikaba inafasha no kurinda uturemangingo tw'umubiri. Hanyuma hakagwizwa icyo bita kwankirizwa, ikabirinda kwankirizwa icyo bita free radicals. Free radical libre. Les radicaux libres ni kwa kungene radical libre no bivuga gute? Ni ibintu bigenda bifata umuntu atagenda abona, bitabonesha amaso, tutabonesha amaso. Ibintu tutabonesha amaso harimo n'ububagiteri bwishi, ubuntu bugenda bufata umuntu bita radical libre, nizo bita free radicals. Hakaba icyo bita anthocyanine. Anthocyanine nazo zitanga ibara ritukura nk'inkera, kandi zikaba zifasha mu kurinda imitsi n'uruhu kwankirika. Rero hariyo vitamine B3, akaba harimo icyo bita niacin, ikaba ikenerwa mu gukora imbaraga ku mubiri, inguvu n'ingenzi kandi mu gukora kugungano rw'imitsi. Murabyumva, utagira imitsi nta n'inguvu wogira, imitsi gakomera nyene. Hakabamwo calcium, ikabifasha no gukomeza amagufa n'amenyo. Hakabamwo B ya kabiri, icyo bita riboflavin, ikabifasha umubiri guhindura ibyo ibinyasukari, ibinure n'ibinyamavuta, ibihinduramwo inguvu. Ni igice cy'ingenzi ca enzyme zigenda zituma uburemangingo bukora neza, ikanafasha gusana n'uturemangingo twagiye twankirika, amaserire yagiye yankirika, no kubungabunga uruhu, imisatsi canke inzara zigenda zicikagurika, ikabifasha no gusana n'ibice bindi by'umubiri kugira bikomere. Hariho vitamine B5, icyo bita pantothenic acid, zikaba zirinda ikanavura indwara z'amagufa n'imitsi, bya bindi bya rubaga impande n'izindi. Ikabirinda ikanavura icyo bita prostate, ndetse ikaba inarwanya indwara yo gususumira, bya bintu byo gususumira k'umuntu, kandi n'umuntu akiri muto biramushikira. Abenshi bavuga ngo abayateruye umwishwa, oya barababesha. Bizobafasha rero kurya inkeri. Ndabona umwanya warenza, ariko reka ndazisite nako ndazidondagure ntiriwe ndavuga. Ni vitamine K, niyo bita copper, nayo ifasha gukora collageno, gusukura n'amaso. Vitamine B yindwi ikabifasha kurinda uruhu, imishatsi n'inzara. Hariyo manganese, ikabifasha no mu ikorwa ry'uturemangingo tw'amaraso, red blood cells, uturemangingo tw'amaraso, kandi ikabigira n'uruhare mu mikorere myiza y'ubwonko. Hakaba phosphorus,
ariyo phosphore ikomeza amagufa, hakaba iron ariyo fer ikabifasha gukora insoro zitukura globule rouge blue cells, na zinc ariyo ya nyuma rero dusezereye ko nayo ikaba ikenewe mu gukora intangangabo sperm, no kurinda ubugumba ku bagore nako ku bagabo, kandi ikabifasha no gukura kw'intangangore ovule. N'inkere rero strawberries kuba rero zikungahaye muri ivyo vyose ni ikintu Imana yaduhaye. Rero nizera ko mumerewe neza nubwo mutadutelefone. Rero mwari kumwe na Ndikuriyo Merance. Imana ikomeze ibahezagira mwese, murakoze.